Turasubiye kubaha kaze nshuti banywanyi bacu mutwumviriza muri irya nino hatandukanye turi ku igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Turayatangurira ku rubuga rw'intambara neza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho kuri ubu hariko haravugwa amakuru akomeye cyane. N'amakuru ajanye nuko abanyagihugu kuri ubu ngubu barakaye cyane, bakaba bahejeje gushira hanze itangazo rikomeye cyane rireba leta ya Kinshasa. Ese abanyagihugu baba barambiwe leta ya nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi bo base bihagurukiye kugira bahushure umurwenyeshamba yo mu 23? Ivyo byose nivyo tuza kurabira hamwe mwaya makuru yo kwigenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2022. Biruko kandi mu nyuma z'uko amakuru aturuka ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko atubwira yuko kuri ibintu vyo vyahejeje gukomera cyane. Ni mu nyuma z'uko bivurwa yuko mu murwi w'inyeshamba yo mu 23 ibintu vyoba vyahindutse. Ni mu nyuma z'uko urongoye uyu murwi mu vy'igisoda yoba yavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akerekeza mu gihugu cibanyi kimwe. Se yoba yagiye kuzihemvo. Ivyo nivyo za kumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko turaza no kuja muri Kivu y'ubumanuko hama tugushitse ko ibijanye n'intambara ziri kuhavugwa hagati y'igisoda ca leta y'u Burundi n'umurwi w'abaroberi wa Red Tabara. Kuri ubu ibintu vyahejeje gukomera cyane mu nyuma z'uko izo ndwano zitangura. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko mu duce twa Minembwe abanyamurenge nabo bo bahejeje gukora itsinda rizoja gutabarana n'abarwanyi b'umurwi wa M23. Amakuru ava muri Hot Plateau akatubwira yuko atari kuri ubu gusa vyagiye vyibonekeza ko imisore y'abanyamurenge yagiye iratozwa n'imwe mu mirwi bivugwa yuko iharanira agateka k'abanyamurenge nka Twirwaneko, hama igacirungikwa guterera umurwi w'inyeshamba mu 23. Ayo makuru kandi aratujabutsa urubibe hama twerekeze mu gihugu c'u Burundi tubashitse ko amakuru akomeye cyane na cyane bihejeje gutangazwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aravuza amajambo akomeye cyane kubijanye n'umutekano muke yuhejeje igihe kitari gito wibonekeza mu karere k'ibiyaga binini. Yavuze avuga na Kasongo yihwaca aragaruka kubijanye n'imvo z'ico kibazo. N'amakuru akomeye cyane abihweza vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini bakavuga ko ivyo bishobora guca bihungabanya umutekano w'ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini. Ivyo yabivuze atwenga. Uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyagiye araja amajambo. Uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi yadomye agatoke ku vyagiye biba mu Burundi ageze ku kibazo c'umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini. Hamaca avuga yuko ivyo vyatangura kuva mu mwaka w'1996. Ese ivyo vyoba bisigura iki mu vy'ukuri? Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashatse kuvuga iki? Ivyo navyo turaza kubibashitsa ko vyose idonido. Biruko kandi mu nyuma z'uko mw'iki gihugu c'u Burundi havugwa amakuru atandukanye na cyane kubijanye n'indyane ziriko zibonekeza hagati y'abategetsi bakomakomeye. Yewe bamwe banavuga yuko ivyo bishobora guca bivana na kudeta ikomeye cyane mw'iki gihugu c'u Burundi. Navyo turaza kubigushitsa ko idonido. We bicusabwa manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Ntuje kure, reka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino muri karere k'ibiyaga binini tuze tuyakuramburira yose idonido ni mukanya inyuma y'aka kananga. Turasubiye kubaha kaze nshuti banywanyi bacu mutwumviriza muherereye irya nino hatandukanye, mwumviriza ibiganiro vyacu bica ngaha kuri Bijisho TV. Kabari yo mbonesha kure yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi wabamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza makuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira twebwe tukabashitsa ko ameze neza cyane. Ndakwibutse ko turi kwigenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2022.
eka nk'uko twabibabwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane adushikira ava muri teritwari ya Rucuru ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko. Ni amakuru akomeye cyane aho kuri ubu bivurwa yuko abanyagihugu bo bahejeje gushira itangazo hanze ni mu nyuma z'uko haheze igihe kitari gito y'indwano hagati y'igisoda ca leta FARDC n'umurwinyeshamba yo mu 23 bihejeje igihe kitari gito ivyimonogoje irya nino mu bice bitandukanye vya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cyane adushikira nuko societe civile ikorera muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'uburaruko yahejeje gusaba igisirikare cy'igihugu FARDC gukora ibishoboka vyose ikigaruza ibice biri mu maboko y'umurwinyeshamba yo mu 23. Societe civile kandi yabisavye mu itangazo yashize hanze mu ndwi iheze vyagiye hanze ku igenekerezo rya 21 Myandagaro umwaka w'2022 yavuga ko iryo tangazo rigenewe leta ya Kinshasa n'urwego rw'igisirikare rurongoye Kivu y'uburaruko Lieutenant General Constante Ndima ubwo yari yagendereye teritwari ya Rucuru. Iri tangazo rikabandanya rivuga yuko ngo barambiwe kubona FARDC bandanya gukubitwa inshuro n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 ubakura mu birindiro vyabo. Umunyamabanga mukuru wa societe civile muri Rucuru Samson Rukira yavuze ko mu gihe abanyagihugu babandanya gutegereza ko FARDC ikora ibishoboka vyose ikigaruza teritwari yabo ndetse nabo bakongera gusubira mu bice vyabo, ahubwo ivyihebe vya mu 23 vyo bibandanya kongereza umurego uko bwije nuko bukeye bagakomeza gufata ibindi bice. Uyu muyobozi w'amashirahamwe adaharanira ibibanza mu vya politiki ibi bibandanya kongerera inguvu mu 23 no kuba guverinema ndetse n'ubuhuza bikorwa bwa societe civile bubandanya kuguma mu gacereri. Yagarutse kandi ku ngaruka z'izindwano mu bice binyuranye nko muri grupoma ya Jomba no muri grupoma ya Bwezeka no muri Rugari na Kisigari, aho yavuze ko hari benshi bahasiza gatwe abakenyezi bashurashujwe eka n'ibikorwa vyasambuwe n'ibisaso birimwo amashure n'amavuriro. Imirwano ihanganishije gisoda ca leta FARDC na mu 23 kuva yakubura uyu murwi w'inyeshamba uhora utweregwa. Uyu murwi w'inyeshamba bivurwa yuko buteregwa n'igihugu cibanye c'u Rwanda wagiye wigarurira ibice binyuranye birimwo n'umugi wa Bunagana ugenzurwa n'uyu mutwe ndetse ukaba waranashize ko ubutegetsi irya nino mu bice bitandukanye vy'uyu mugi wa Bunagana. N'amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya janye n'iryo tangazo abanyagihugu bahejeje gushira hanze. Ivyo ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane avuga yuko igihugu c'Uburusiya coba cyahejeje kurungika ibirwanisho abakurikiranira vya hafi bibera mu gisagara ca Kinshasa na cane mu bijanye na politiki y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakavuga yuko ivyo birwanisho vyoba vyashika mu ndwi iheze. Na amakuru akomeye cyane nyene yahejeje kudushikira. Ivyo biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya avuga yuko umurongozi mu vy'igisoda mu murwinyeshamba yo mu 23 yoba yahejeje kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba yahejeje kuja mu gihugu c'Ubuganda. Amakuru adushikira nuko General Sultani Makenga yoba yakiriwe muri State House mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Ubuganda. Bikavurwa yuko ngo vyoba vyagizwe mwibanga ntangere, bikaba ari mu mugambo ukomeye cyane wo kurondera intererano k'uyu murwi w'inyeshamba na cane ko hari ibihugu bimwe ngo vyahagurukira kuwurwanya. Uyu musoda rurangiranwa azwi cyane mu bijanye no gutegura urugamba no mu vya politiki General Sultani Makenga. Amakuru adushikira avuga ko yoba yishikiye ku biro vy'umukuru w'igihugu c'Ubuganda ku mugoroba w'ejo. Kuri ubu ngubu bikavurwa yuko ngo yoba kiri mu gisagara ca Kampala ngo bikaba ari mu buryo bwo gufashanya n'abaterera uyu murwi w'inyeshamba we mu 23 mu kurabira hamwe uburyo harabwa ibihugu biterera uyu murwi kugira ubashe gutsinda urugamba. Umugambi w'ivyo bihugu biterera uyu murwi w'inyeshamba yo mu 23
ngo bikaba hari ukurondera uburyo igisagara ca Bunagana cagumanwa n'izi nyeshamba za M23 ahubwo hakarabwa uburyo n'igisagara ca Goma cyoca kishira mu maboko y'uyu murwi w'inyeshamba yo mu 23 hama urudandazwa rw'ivyo bihugu rw'ibiba vyasumwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo rubandanye kongerekana. Eka tuve kwa aya makuru ariko aravugwa muri Kivu y'uburaruko, hama tukomereza amakuru yacu ku makuru avugwa muri Kivu y'ubumanuko. Mu nyuma zuko haheze igihe kitari gito havugwa yuko igihugu c'u Burundi coba cyarahejeje kurungika umurwi w'abasoda n'imbonera kure vyose ngo bikaba vyari mu mugambi wo guhushura umurwi w'inyeshamba wa Red Tabara. Eka abandi nabo nyene ngo bariko barafashanya na FARDC mu guhushura M23. Kuri ubu haravurwa ingwano zikomeye cyane muri Kivu y'ubumanuko, aho bivurwa yuko igisoda c'u Burundi cyo bakiriko kiratana mu mitwe n'umurwi wa Red Tabara. Bikavurwa ko kuri ubu ibintu vyaba bikomeye cyane, abanyagihugu baturitwo duce turiko turabamwe imirwano bakiyamiriza ibiriko bibera mu duce twabo, na cyane ko bavuga yuko ivyabo vyoba biriko birahangirikira cyane. Mu makuru avugwa kandi muri Kivu y'ubumanuko n'umugambi bivuga yuko bufiswe ntabo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu duce dutandukanye muri Minembwe. Biravurwa yuko muri Hot Plateau kuri ubu ngubu aho bariko haragirwa imyimenyerezo ku rwaruka rw'abanyamurenge. Umugambi bikaba ari ukurungikwa muri Kivu y'uburaruko gufashanya n'abarwanyi b'umurwi w'inyeshamba wa M23. ngo subu vyaba kandi vyaragiye vyibonekeza katari gakeye ko benshi bagiye barungikwa guterera uyu murwi w'inyeshamba yo mu 23. Amakuru adushikira nuko iyo myimenyerezo yo biri kwiragirwa abasoda bakomakomeye bo muri Twirwaneko, ngo bikaba biriko biranagirwa no mu mugambi wo kurinda bo mu bwoko bw'abanyamurenge baturiye aho muri Hot Plateau. Ivyo bikaba ari ibintu bikomeye cyane biriko birabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Reka ayo makuru tujabutse urubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'u Burundi, hama twerekeze mu gihugu c'u Burundi, aho kuri ubu hari amakuru akomeye cyane adushikira hava mu ico gihugu. Haraheze igihe kitari gitoyi havurwa injyane zikomeye cyane hagati y'abategetsi b'igihugu c'u Burundi, aho bivurwa yuko nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni akaba umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi atariko haravuga rumwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mu nyuma zuko havurwa ibibazo bikomeye cyane mu mitegekere y'igihugu c'u Burundi. Uyu Marshal Guillaume Bunyoni kuri ubu ngo ntakurwa kwizima bihweze vya politiki y'igihugu c'u Burundi. Eka n'amasoko yacu mu bahafi ku butegetsi bwa Gitega n'amasoko yacu kuba hafi mu butegetsi bwa Gitega bikanavuga yuko hoba hariko harategurwa ikudeta, hoba hariko harategurwa kudeta. Ni mu nyuma zuko ngo habaye kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni. Bikavuga yuko ngo vyo byaraciye bicamwo ibice abategetsi bakomakomeye mu Burundi, abeka no mu mugambwe nahoho biravurwa yuko hoba harimwo ibice vyinshi. Ivyo bikaba ari vyo biriko bitera indyane zikomeye cyane hagati y'abategetsi. Mu nyuma zuko kandi mu gihugu c'u Burundi havurwa izo ndyane, umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atwenga yahejeje kuvuga ibintu bikomeye cyane bamwe mu bihezi bya politiki y'akarere k'ibiyaga binini babona ko bishobora guca bibi kibazo ku bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini no muri politiki savyo. Ni mu nyuma zuko mu kiganiro yagirana n'abategetsi yagarutse ku bibazo vyagiye bibako vy'ubwicanyi mu gihugu c'u Burundi, aca agaruka ku bijanye n'amakudeta yibonekeza mu karere k'ibiyaga binini kano mu gihugu ciwe. Yanagarutse kuri kudeta yari yatunganijwe mu mwaka wa 2015 hama igaca iburizwamo, aho wewe yavuze ko iyo kudeta yateguwe kuva kera, aho wewe yagarutse ko yamenye ko yamenye amakuru yuko iyo kudeta iri kwirategurwa kuva mu mwaka wa 2012. Si ivyo gusa kandi yadomye agatoke ku mvo z'ibibazo vy'umutekano muke vyibonekeza mu karere k'ibiyaga binini. Yavuze ko worondera umuzi w'ico kibazo yawurabira kuva mu mwaka wa 1996. Ivyo vyatuma batari bakeyi na cane abihwezi vya politiki y'akarere bagarura amaso ku vyo umukuru
umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Majoro yavuga, bamwe babona ko ayo majambo akomeye cane, babona ko ayo majambo akomeye cane, eka bamwe baranatahuye ivyo yashakaga kuvuga, bakabona ko ivyo bishobora guca bisubira gutosekaza umubano hagati y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Biruko kandi mu nyuma z'uko ibibazo vyo bibandanya kongerekana irya nino mu gihugu c'u Burundi, na cane cane bishingira ku bibazo vy'ubukene, abihweza ivy'ubutunzi mu Burundi bakavuga ko ivyo bishobora gushira igihugu mu kaga. Kuri ubu ngubu hari amavuriro amwe namwe bivugwa ko yobagira yugare ku mvo z'ukubura umutahe. Kuri ubu ngubu hari amavuriro akomakomeye irya nino hoba mu gisagara ca Bujumbura, n'irya nino bivugwa yuko yobagiye kugara, ibintu bikaba vyahejeje gukomera cane abarabira vya hafi ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi, bakavuga ko ivyo vyoba biriko biraterwa no kutumvikana hagati y'intwazangabo zikomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Abamenyesha makuru bacu bari irya nino mu karere k'ibiyaga binini barabandanya kudutohoreza amakuru agenda dushikira, turayabashitsa ko yose ido nido. Ntitwasozera ibi biganiro vyacu tutabakengurukiye mwe mwese mutahengeshanije kubana natwe mu kibazo citaduturutse ko haraheze igihe kitari gitoyi mutabona ibiganiro vyacu nk'uko vyama, ariko kuri ubu ibiganiro vyacu bigiye kuja birabashikira umunsi ku wundi. Turafise amasoko yacu irya nino hatandukanye, tuzagenda tubibashitsa ko vyose ido nido. Ucyumviriza aya makuru umanuka munsi y'iyo video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Ntuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi Ibijisho TV.